online. Turi mu gisagara cya Bujumbura aha nyene nganyene duhagaze. Turi mu gisagara cya Bujumbura, turi ku mugwa mukuru w'ubudandaji w'igihugu cy'u Burundi. Turabaye kaze ku yaba YouTube, Instagram, Facebook. Mubandaye muri kumwe natwebwe. Uno munsi twafite ibibazo bikaze mugumane natwebwe. Nakaye kazi utokugera ukora mu buzima bwawe? Akazi nagwigira nkora. En fait biravana. Bon. Je kubganje kwera akazi kose nogakora muga bivanye n'ahantu no bandi. Dufate akazi kariko kose umva kuroga kwica nta n'ikibazo na kimwe. En fait kuroga sinibaza ko koba arakazi. Kuroga nakazi nyene? Bon, aho rero bicaye cyamba oblige yo kugwa nkagaruka nkisubira kurumva. Oya. Bon, akazi kweri urumva sinokora kose kuko hariho ahubwo n'izindi ide ziciye zinzamo mu mutwe z'ubuzi kabisa numva umenga ntokora kabisa. Nk'akazi nk'aka. Bon, nkako ko kuroga kwica atari ivyo gusa hariho n'ubundi buzi bwinshi nyene umenga no kuvugira ngaha mugara prepare y'abantu basigaye babikora. Nk'aba ushatse kuvuga ni porno iki? Bon, porno canke hariho abahungu nka twebwe ukabona umuhungu muzima n'ubwanwa kandi umuhungu ahagaze neza umugangi mu gukumva abageye urumva abapede na cyane nico kintu ca mbere noba nanka mu buzima bwiwanje kabisa. Urumva nico nyere urumva na nico ako niko kazi ako niko gakora nubwo wombwira ko mpembo muri yaridi ku isegonda. Aya mahera urumva kurangara wewe nukuri asha ico kabisa singeza kabisa asha yo ni vyinshi muga nuko nakuguma wibera umunija gusa ayibana nawe nashaka kubaze akazi utokugera ukora mu buzima bwawe nakaye. Akazi nokugera nkora vyovana ni byinshi ntokora sinobudondabira ndawuheze hariho yavuga bubiri bwa mbere uwanka gusa hari ubuzi wumva bw'incambo twasanga n'ijambo ry'Imana ribubuza cyangwa iki ugasanga ibintu birenze urumva nk'ubwo buzi par exemple nk'ubwo bwo kwica abantu ugasanga nkako kwanza ntikaba kakitwa kazi kibari icaha umva wisha umuntu ufasha kabara akazi umuntu ashaka kukurondera akagwa idiri y'imiliyoni 70 ingaha tigenda wice naka kabara akazi. Evyonye birafise abantu usanga baragize n'ubuhinga bwo kwica abantu barize nabaranonosoye n'ubuhinga bwo kwica umva je si domaine vraiment nka jewe nk'ubuzi nokora cyane nk'umpaye nkakaraka kuri stage ati fata abanyagihugu ufate nkuko uri nk'umushikiranganje ujejwe akanyamuneza abantu kunezereza abantu ahonye urumva ubunzanye mu mwanya uwo komera umva bose ukabegeranya cyane bakoranya nkabakubitira ibintu by'abantu uwo gufatira inkoho ku mutwe akakubaza ati vuga abakinyi batanu bo mu ntaba mu rugamba umva wokira? Oya sinokira. Nta numwe basi? Umva aho uremeye urapfuye rero. Yego. Nyene yumvire basi numwe basi. Nawe nzi. Ukugira basi nta numwe urumva. Wapi kabisa. Uwo gufatira inkoho ku mutwe kakubaza ati vuga abakinyi batanu bo mu ntaba mu rugamba wumva wokira? Yego. Bavuge hariho Abdurazak Fiston, hariho Yamin Selemani, hariho Makartire, hariho Jonathan, hariho ni benshi gose, hariho Gael Bigirimana, hariho Saido Berahino mbandanye. Oya hagarika murakoze na umva gute tukujana ku mpanda canke wemera iki? Jewe uwo mbaza abakinyi bo mu ntamba mu rugamba sinavuga ngo nopfa exactement mugabo no menyamo nka babiri canke nka batatu. Oya deja wamaze gupfa urumva babiri bonyene urumva ntaco baba bakimaze. Mugabo ari nkakayo ko njana ku mpanda no kuyaranja nka batora nka batanu. Igerageza batanu tumvirize. Muga sinavuga yose nayo gwizi novuga rimwe. Vuga rimwe nta kibazo. Novuga nka Makartire, nkavuga nka barananiye
sindakubesha nabagiye komanda turakujanye urumva rero turakwikoreye ari wamunyekoreye vraiment ndemeye aho nyibonanira mugabo ni kubera yuko ngira ngo ni kubera je nsanzwe ntari umufana w'umupira mugabo ndi umbajije nko mu bindi nko mu miziki wende nko mu miziki kuko urabona mu wese arafise ahantu abari interesse cyane gusumba ahandi mugabo abandi ndabazi mugabo gusa ntibari fixa neza nkuko mu bivyifuza ariko ndumva yuko ari erere ariko ngiye kubikoresha ugiye kuyiko sanga ari byo binjanye ku mpanda ariko yateza kuba ndabizi kazi yo tokubwira ukora mu buzima bwawe nakana akazi utokubwira ukora mu buzima bwawe nakana akazi no kugeraho mu buzima bwanje nako mbona vraiment ubuzi bwose wabukora yego urashaka kuroga bikunze urashaka kuyiba byose bikunze urashaka kuyica oya panisho sasa none wamaze kuroga erega umurozega niwe micaye none kwicana akazi ya kwicana akazi ndashaka guhidiri nk'ubonye nkakubwiye ati ndaguhaye miliyoni dufate nka 2 nyicira nakajya urashaka kumwica oya mvuze iyo nakubwiye kuroga ni nkuko atama equipe amakipe menshi akoresha ibintu byo kuroga sivyo numva ko arakazi kandi barakemera sivyo kandi niyo ntambo uvuga nizo za Barca hose bakoresha uburozi rero mu gihe diri maze kuboneka unayicapa nta kibazo vraiment urumva byose wabikora kirese gusa ivyo kuyica gusa nko gufatira inko ku mutwe kakubaza ati vuga abakinyi batanu ntaba mu rugamba wumva wokira abakinyi nemera mwinama mu rugamba oya pana wemera vuga abuzi batanu mu ntaba mu rugamba ayo Fiso Abdurazaki Piero Masari Naimana Jonathan Shasil na Omar Ngandu urakize wewe nakuja kusali Aima nawe umva wokira bo mimi ni mchezaji mimi najua wachezaji wengi sana ila na felicite nchi yetu nchi ya Burundi na wachezaji wazuri nafurahi sana kuona wachezaji wajitume ingine mwaka tutaenda tena konekane tena tujitume sana wachezaji wetu wa Bujumbura ila tujitume na wachezaji wa nje wakuje wa felicite equipe nationale. Unacheza mtimu gani? Mimi kwa cheza mu Urkinzo hivi niko mtezieme nishaviacha hivi hivi mama ishajua shoke nimeshajua shoke jeni kwa nitesa sana hivi niko murepo hapo. Sasa wewe unaweza sana kusema kwa mnaweza kupona? Ndaza kupona kima zoezi sijaanza, ninang'ana nasubiri mazoezi. Mganga wangu ananiambia nitulie nyumbani kwanza. Niko mwezi mtukufu wa Ramadhani nafunga. Nasubiri Ramadhani ishe. Aisha nianze na mazoezi kidogo nikimbia kumchanga. Niko fit. Yaani tu niko na saa kuhusu kwa hiyo swali. Unaweza kupona? Ndapona tu kisimu daktari ananiambia nijikaze mazoezi nikimbie. Niko nasema nani uko je nabi kubaje ati abakinyi batanu mu ntaba mu rugamba utabavuze bakaca kurasa wokira? Ndapona kabisa, ni kawaida. Ni wajere wetu tunawajua hapa Msite, Buyenzi, Bwiza. Wase unaweza kutaje? Nawajua wengi, najua Fisto Abdurazaki, najua Selemani, najua wengi wa wajere wetu wa Bujumbura hapa Buyenzi, najua na Shasiri Kimana, najua ni Lodi Mavugo, najua ni Piero Masare. Wengi sana najua sana, wengi wanajituma sana hapa nchini Burundi na wengine wanakuja sana wajere wengi wanakuja kujituma hapa nchi yetu. Saido nasikia nakubali jere wetu Saido alirudia tena katika uwanja, nafurahi sana.
Merci sana. Akazi utokwigera ukora mu buzima bwawe nakahe? Gusuma no kuvuga. Kwiba. Urumva nko kwereka nka bank urumva wo yireka kwera ikijana. Yego kweri. Nani kibazo nakimwe? Cyokose nagiye nokora. Niho kazi ubona utokora. Na wumva akazi utokora mu buzima bwawe. Ko kuroga no kuyiba gusa. Kuroga No kuyiba. kuroga mugamenga biri nko mu mutahe. Biravana buryo. Nawe vyumva gute? Jewe kwica gusa. Kwica vyonyene. Yego. Urashaka gukora uburozi. Oya sinologa. Oya kwica wavuze kurasisha n'inkoca. Kwica n'amaboko n'imbugita. Ibintu nk'ivyo. Urumva ubisigaye kwiba kugira iki vyose wobikora. Yego. Nani kibazo nakimwe? Oya. Ashaka ariwe yamaze ibintu vy'abandi. Umushunge nawe vyumva gute? Nje sino kwica sino kwiba. Muri sino rakuta. Noya sino sambana. Sino sambana kweri byose nabyo nokora. Nawe vyumva gute? Nawe icyo utokora mu buzima bwawe? Ibyo byose kwiba kwica byose no kugira nabi nta na kimwe nokora. No gusambana n'icyaha nta na kimwe nokora. No gusambana nta kibazo nakimwe. Byose sinobikora. Uwo guhama nk'umuriyoni porno niho ikina. Aya. Nani kibazo nakimwe? Mwe naho bamwe byisi byose. Akazi utoshobora gukora mu buzima bwawe nakahe? Akazi nshobora gukora mu buzima utoshobora. Kazi uwezi ukatumika mu maisha. Kazi ambazo nikafanya maisha ni kazi ya haramu. Ya haramu kama iache. Kazi kama ya kazi ziko nyingi kama ya haramu kama kazi kaanza nikafanya example. Kuiba kazi kama za kuiba za kurogana ndio siwezi. Mchawi. Siwezi nikafanya kazi kama hizo. Na wewe? Kazi siwezi fanya maisha kama mimi star wa Bujumbura, star wa Bwiza. Siwezi kabisa nikaroga mtu wala nikaua mtu. Na kujibizana na mtu ni makosa. Kama mimi star unapatika jina zangu mimi. Mimi ndio Esie Maziwa. Bwiza nzima wanajua na mtoto mdogo anajua mimi ni Esie Maziwa. Number 1 matamu kama asali, kama nyimbo mapenzi, kama dawa, kama kawa, kama timu ya. Ukifika Bwiza ule Maziwa mtoto mdogo na watoto wadogo wanajua, wanafamia sana. Juu sisi ni watoto ni wastari sana Bwiza. Kukuja tunapokea na wageni. Vile vile na kutoka international wa nje na kuburayikabisha kabisa. Nduma Bwiza ni paradise. Uwo gufatira inko ku mutwe kakubaza ati vuga abakinyi batanu b'intaba mu rugamba ubona aho kira. No akwa gato. Akwa gato gute vuga uwo vuga bangahe? Nka batatu. Batatu bonyene. Uremeye kuja ku mpanda. Jewe. Oya. Nzorinda mfa nagiyeyo. Azende madagiye gute? Oya uremeye gupfa rero. Nzorinda mfa napfuye. Nzorinda mfa napfuye. Nawe gute? Jeffrey manana umwe vrema. Na numwenzi vrema. Urumva urapfuye rero turaguhevye. Kabisa. Mu bajwere no ndakubesha. Turaguhevye nyene. Yego vrema. Iyumvire basi numwe basi. Nawe kwabisa. Nta numwe. Nawe umva gute? Nanje nta numwe kweli. Umva tuguhambe rero. Yego. Urumva urapfuye nyene. Nagiye. Umwe basi. Nta numwe nzi kabisa. Nawe umva gute? Uwo gufatira inko ku mutwe akubaza ati vuga abakinyi batanu b'intamba mu rugamba. Navuga nka babiri nta bandi nawumenya naje bonye icyo. Nawe urumva uremeye gufa? Ndavyemeye. Yumvire basi batatu basi. Urenzeyo kumwe kuri abo babiri. Batatu. Namumenya umwe. No bamenya batatu. Vuga batatu tumvire. Hariho nomenya Fisto, nkamenya Chabarara, nkamenya Saido. Na Olivier Ngirango nabonye sinzi. Urumva nawe urapfuye urumva turaguhevye wamaze gupfa nawe vyumva gute? Basha ivy'inkino cyo nabyo ndaba. Urumva tuguhambere uremeye gupfa rero. Nyongera tagisi vero ishase njya kurora.
urumva turaguhevye rero ubonyica kweri nta numwe vuga akazi utokugera gukora mu buzima bwawe akazi koze kugira nabi ntago mu buzima gakenewe kuko ugakora ariko mugabo kwiba mugabo ntubugire nawe umuntu kwiba ni bibi kuko ubugire nawe umuntu nawe uvyumva gute je numva ko ubugire umuntu nabi nyene oya ndiko ndakubaza akazi utokugera ukora mu buzima bwawe naka akazi je no kwigira nkora n'akazi ko kwica nk'umuntu agwa ngo nshaka gukora bagufatiye inko ku mutwe bakakubwira ati vuga abakinyi 5 bo mu ntamba mu rugamba wumva wo kira Naweza kuona nakuona fresh. Naweza kuona niambie hao 5 najua 5 wa namba hapo Saido Beraino au Saido na nani? Saido Beraino. Fisto Abdurazaki. Nani? Sele Drogba. Rashid. Na tukitana kwa nani kwa guardian nani? Jonathan. Hapo napona. Naweza kupona. Mimi naweza nikapona. Niambie wasa 5. 5. Pako Saido ni wazongiza, Saido Beraino. Pako Fisto Abdurazaki. Pako Artire. Pako Cedric. Hapo safi. Naweza kupona. Mimi naweza nikapona. Pako Jonathan. Artire ni wazongiza Saido na Fisto Abdurazaki na Fere. Naweza nikapona. Nawe umeshamani? Sasa unaweza kupona na wewe? La, mimi sioni. Najua tu ni wawili basi. Hapo sana kufa. Hapo naweza nikafariki hapo. Tunakuweka kumanda kule. Mapema sana. Sawa. Unaweza kupona au unakufa? Mimi hapo naweza nikapona kabisa hapo, yani wote nawajua wote kabisa. 5 basi nisikie. Hapo 5 yani wawili Saido na nani? Jibu tayari wawili tu. Wawili. Nakuuliza 5, nataka 5. Mimi najua wawili tu. Hapo sana kufa tunakuweka kumanda kule. Watano wa Burundi. Useme wajoe 5 wa Burundi wautia bunduki kukichwa. Naweza kupona hao? Lazima nipone. Naambiwa basi hao 5 basi nisikie. Wewe unajua kila mtu anajibagua katika maisha. Niambie. Mimi nadhani kataja unako mro na kataja une mimi sipendi. Niambie tu 5 majina 5. Yaani watu hapa kwetu Buyenzi siwezi nikawatajwa kina Saido na waweka pembeni. Hao kina nani wenyewe wanaishi Majabe, Nyakabiga. Mimi hao ni juu, lazima niwataje. Sema sasa wajori wengi, mimi siwajui majini. Najua watu hapa kwetu. Hapo sasa unakufa basi. Sifi. Hapo tunakuwa kule manda kule. Nataja. Mimi huyu. Hata mzungu mapete de charité priorité. Mackenzie. Jonathan ule ushasikia. Ule kama njoo nani? Fene. Huyu nani tena huyu? Wanzongiza Saido hapa kwetu. Na yeye natata na muweka. Nasha sina yena kampuni. Yeri mimi nipone. Hapo napona. Dufate nk'ubonye nk'umuntu agufatiye ku inko akakugati vuga abakinyi 5 bo mu ntama mu rugamba. Ubona wokira? Jesi no shaka kwa ibintu by'imipira navyo nzi. Kandi sinkunda kurikirana gose ndabona ko nokira. Ntiwokira? Oya. Kumpanda arumva rero twakujanye. Mwamwanjanye kwe genda yibona. Yego. Nawe uvyumva gute? Kubijanye n'iki? Umuntu agufatiye haje umuntu akagufatiye inkora ku mutwe.
ahubwo ati vuga abakinyi batanu b'intamba mu rugamba ubona wokira icyo gisa tutakirimo biragoye kugira ushobore kubivuga ikintu kimenya ari ukubirimo cyane cyane nawe urumva ntiwokira urumva nawe yego kazi yao uwezi ukatumika mu maisha yako kazi siwezi ngatumika kazi zote natumika kwa urozi urozi wizi siwezi sio kazi wizi sio kazi wizi ni kazi kuiba sio kazi ni kazi nambie kazi moya uwezi ukatumika mu maisha yako kazi siwezi ngatumika pako kazi nyingi siwezi ngatumika nambie tu moja kama wizi kama uchawi mimi kazi naweza kasema siwezi katumika hii kazi ngwetu tunaenda fast tunaiba watu hiyo sio kazi uwezi ukaitumika hiyo siwezi kaitumika ni kazi lakini siwezi kaitumika uwezi ukatumika na wewe sasa mimi kweli siwezi ngatumika kweli kazi ya kuiba maisha yangu sijawahi kuiba kweli yani ni mekanike na kubola ndio kawaida yangu mimi best swaga awe sana kusikia basi unaingia kwa Toyota kampuni kubwa mimi wizi na wapi wanisamee mimi kazi yangu ni mikono na gari naambie tu kazi moja kazi moja mimi siwezi ngatumika ni kuiba kama kumuiba binadamu wenzako yenye amechokia jasho yake afu naona ndio kumuiba zambi kubwa sana kuiba akazi utoshobora gukora mu buzima bwawe n'akahe akazi nashobora gukora kuiba kuyica ibintu nk'ibyo havuye ibindi nokora no kuroga nyamba biva urumva byose ibindi byose bisigaye byose wabikora no bikora kabisa kuko ndi ready muri life akazi wowe wokumva mu buzima bwawe tokugera ukora n'akahe akazi akazi agahemba fresh nagakora gusa vyovana nakariko akazi utoshobora gukora mu buzima bwawe ni bwinshi ndabudondagura ukamwe konye nutoshobora gukora kamwe kujanye n'inzo kwiba cyangwa kwicana ushobora nushobora akazi nyene kukwiba wapi sinokiba arakabye gusa kumvikana nogakora gusa ivyo bibi wapi sishobora ivyo ntushobora nawe wumva gute kubandi gusa akazi kubandi dufatika biravana nk'akazi nk'aka kwiba kuba criminel ukubonye ibindi byose gusa bivana gusa akazi kariko kose gusa umuntu aragakora dufata kiretse kubandi gusa urumva nova ko twashizemo kwiba no kudandaza amakokaine saba bwaho menga nibwo buhemba neza menga nibwo buhemba neza ariko bivana karahemba neza mugabo horisho nitwemerera tubikora ibyo bonye akazi wowe toshobora gukora mu buzima bwawe n'akahe akazi k'ubutaxi vero kweli akazi noshobora kudandaza naje kudandaza ikimotari kuroba mari kuroba wewe navyo noshobora kandi kuroba ariko mugani navyiza kandi bimeze neza wapi jesi no naje kubaka wapi kubaka we navyo ushobora nakahe kazi wowe toshobora gukora mu buzima bwawe akazi nashobora gukora jewe nanakamwe kose nogashobora jewe ubuzi bwose umva naho kuroga wewe noroga nta na kimwe uroga nyine urumva kwiba byose umva n'ikibazo na kimwe nawe uvyumva gute cyakazi ntokora kwera no kwiba kwera kwiba navyo ukora wapi kwera nawe uvyumva gute ka chef janje akazi nokora kwera nako kwiba nako kuroga kwera ni gute ukora yego nawe uvyumva gute ka chef nanje ni kwiba n'uburozi muta nawe uvyumva gute kwikorera yarara kwera kwikorera yarara yego nawe gute kwiba kwiba vyaye nivyo udashaka hariho n'abandi ngahaye nawe akazi utokora n'akahe akazi nokora kweri nta na kamwe ubuzi bwose urumva bwose ubuzi bwose je nobukora uje kuroga uje kwiba
ako kuroga niko nokora konyene ako kuroga ubundi bwose nawe umva gutega chef shaka sinakora no kwica gusa kwica vyonyene umva kuroga kwiba byose oya kuroga niko kwica kuroga niko kandi niko kwica kuroga niko kwica nico kazi konyene ntokora naye mundi buzi bwose buri muntu nshobora kubukora umva wo kwiba wo bishoboka no bikora nta nikibazo nakimwe oya kwiba ibyo kwiba ntibirimo oya kwiba urumva nta kwica kandi nyene wawishe undi muryango wawishe umuntu nyene ivyo bintu yarafise yarakeneye canke mwivya mahera yaragutunga umuryango wawishe umuryango niko kwica nyene icyo nico ntokora nayo mundi buzi bushoboka ko nkora kiretse kugirira nabo umuntu basi mu kintu gitomoye kugirira nabo umugenzi wanje canke wari we wese canke icyo arico cyose murakoze cyane nawe wumva gute akazi ntokora je nako kuroga vyonyene canke kwica nivyo vyonyene wumva utokora asha nivyo ntokora vraiment murakoze cyane nawe uvyumva gute ka chef shaje vraiment navyo nokora muri ivyo byose nta nakazi nakamutokora biravana n'akariko oya urashaka kuvuga akazi kamwe ubwo nyene wumva mu buzima bwawe utokugera ukora jewe shaje biravana dufate umva kwiba mugabo ubonye harimo agafaranga wowe bikora karimwe vraiment nogakora kuroga urumva nyene naho nyene ni fresh kutica abantu kuroga nawe uroga urumva biravana navyo nyene biravana uko kuroga harimo gufumura kugira iki ibintu nyene tututusa nivyo je nivyo biragoye biragoye fresh nawe uvyumva gute je kweri ukama nasono gakora kweri nako nogakora akazi we cameraman ubizi nakajya ugakora sinoga ya moto oya akazi konyene mu buzima bwawe tukugira ukora wumva utoshaka gukora ntogiye naho guswerana kweri guswerana vyonyene porno wowe niho ikina gusa aho ma sinobigiye sema tu sino kwikamera aho ma oya deja nane nuvyumva na porno mvute wotegeza kuyikina nyene nobigira nyene ku target ku target ubwa ntayibone murakoze cyane